ingano zitaingizwa katika gara bari makapi atachomwa kwa jina la Yesu. Ube warakijijwe neza imisi ni mibi, harageze ko ingano zimburirwa mu kigega umuguruka nawe uje hariya kumurira. Gasanga wewe wumva ugendera mu bintazi imisi ni mibi, agakiza ntuzogashikanwamwo neza na so canke na so wanyu. Agakiza nagakiza gakomoka kuri Yesu Kristo. Mu minsi y'iherezo abari imbere bazosubira inyuma, mu minsi y'iherezo abaguye bazovyuka, mu minsi y'iherezo hazoba kureka Imana, ariko uwihangana agashika kw'iherezo azokira. Nagomba rero dusome muri Matayo 23. Dusome mu isezerano rishasha niho hari byoroshe, kuko mu isezerano rya kera harahuhura n'ibigumye, ariko mu isezerano rishasha hari ibyoroshe. Dusome Matayo 23 duhere ku murongo wa mbere. N'ahantu havuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo, ariko duhere ku murongo wa mbere. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati, abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko ibyo bababwira byose mubikore mubyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Nagomba turabe aya majambo y'Imana, ariko muri ibi byose turabe mu ijambo rivuga ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Iri ni ijambo ngomba ko tuvuganako, na cane cane abapastori turi hano imbere, abavuga butumwa. Wewe umaze gukorokera muri uwo murongo, unyumvirize neza. Yesu abarira ishengero, Yesu abarira abigishwa biwe ati, abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ivyo bababarira muze muvyumvire. Kubera iki muvyumvira? Bicaye ku ntebe ya Mose. Kwicara ku ntebe ya Mose nagomba tubivugane gatoya. Mose yari umuntu akomeye kandi mukuru cyane hariya mu Bisirayeli, kuko Mose ntituja kuvuga uburyo yavutse, yabayeho, yakuze, ariko tugomba tuvuge igihe Imana yari imaze kumuhamagara kugira ngo ayikorere, niho tugomba kuvuga. Kandi Imana ntiyatumye umuntu wundi, ntiyatumye marayika, ntiyatumye nde. Imana yonyene ubwayo yaramumenye, iramugomwa, iravuga, iramuhamagara mu izina iti, Mose, ngomba kugutuma. Muribuka muri ca gisaka ca kumuriro ingene ijwi ry'Imana ryavuze, kandi riramubarira ati, aho hantu hagaze nahera, kuri birato vyawe, kuri inkweto. Arakura. Yari yaciye bugufi cyane, kuvugana n'ijwi rivuye mu muriro ntivyari byoroshe, kandi ari umwe ari mu gahinga aragiye. Yaramubariye ibintu byinshi tabantu banje bari hariya muri Egiputa bafise ingorane. Hariya muri Egiputa, hariya wavukiye, hariya warerewe, hariya wahunze uva, niyo ngomba kugusubiza hariya. Yaramajambo akomeye. Murabizi yaravuze ngo ntazi kuvuga neza, aragerageza ingene yo kwihisha. Imana iravuga, tumviriza, ntahunja, kuko ndafise umuntu w'imvuzi mu kugwawe, ndamuguha muzojana, ariko urinda kugenda. Imana yaramukoresheje ivy'ubuhizi bitangaza bikomeye, iramuvana hariya
n'ubwoko bwa Isirayeli bacisha mu kiyaga gitukura barajabuka hakurya mu bitangaza batangura urugendo rwo mu bugaragwa. Ariko icyo ngomba kuvuga, bageze mu bugaragwa bw'Isinayi munsi ya wa musozi, Imana iramuhamagara, Mose duga uzino. Hari icyo ngomba ko tuvugana. Araduga ku nshuro ya mbere, adugana n'umukozi wiwe Yosuwa yahavuye anamusubirira. Hanyuma baraduga ku musozi, bamarayo iminsi baravugana. Hanyuma aramanuka, Imana imuhaye nk'uko musoma mu Kuvayo 24:12, imuhaye ibisate vy'amabuye, imuhaye ivyagezwe kugira ngo agende avyigishe. Nico yari yamutumye ko, uraza hari ico tuzovugana, ehe genda wigisha abantu, ngira ijambo, genda wigisha abantu. Aramanuka, bari kumwe na Yosuwa avuye ku musozi w'Imana. Mugabo kuko yari yatevyeyo, abantu baragaba babarirwa basigaranye Aroni. Terega Mose ntituzi ico yabaye, turonderera Imana yo kutuja imbere. Abantu bahinduka n'ingoga hajya ubona. Aroni ati none Imana ndayikurahe? Tugomba Imana imeze nka zirya mana tubona zarya amahanga yandi adukikije. Kandi rero Aroni yari umuhinga. Bafata impeta ziri ku maboko y'abantu, ibiri ku matwi y'abagore, ibintu byose, ibyo bambaye, ibyo bafise vy'imiringa byose barazana, arabicura, abivuguta mu muriro, abibumbamwe ikigirwamana c'imasa. Baca baragisenga, baratamba. Rero baratamba barahamiriza, biyereka baronsa Imana. Imana mugabo atari ya yindi yabakuye muri Egiputa, Imana y'incurano. Imana y'incurano. Baratamba barahamiriza, baramanuka. Rero afise vya vyagezwe, baramanuka bari kumwe na Yosuwa. Baramanuka, Yosuwa aravuga ati ariko rero naho tumanuka ndumva ugwamo hariya rw'intambara hariya. Ewe naho tumanuka hari ingorane, umva. Hanyuma Mose yari yaramenyeye gutandukanya amajwi y'abantu, amajwi y'urugamba, amajwi y'ibintu byose. Aravuga atoya, nta rugamba nta ntambara, mugabo ivyo numva jewe bariko barayaga baganira mu nzira, numva umengo n'abantu bariko barahamiriza batamba imbere y'ikintu. Yosuwa ati reka ku mutima ati ko namubariye akabavuze, reka tumanuke turaja kubiraba, nitwashekayo ndaza kubibona. Bashitse hariya rero baca babona ca kigirwamana abantu bariko baragitambira. Yewe aha naho dukorera Imana, tuyikorera turi abantu. Amaze iminsi ku musozi w'Imana, yaganiriye n'Imana. Imana yamuhaye ivyaja gukoresha, abonye ca kigirwamana yumva arasuguriwe ingene Imana bavuganye ivyo yamutumye. None abantu bayivuye ko bari bahindukiriye ikigirwamana, acamena vya bintu akuye ku Mana. Ewe ico kintu cari gikomeye. Mana iravugana nawe, tumviriza rero, igizayo nkwereka ingene ndabigenza. Aba bantu ngira ndabamare mukanyisase, nawe ndaguhindura ubwoko bukomeye. Ariko ndakunda Mose tisigaho. Erega Mose yari umukunzi w'Imana. Erega ba bantu bahariya hamwe twava, hamwe nakura bantu bazoca bavuga kuri Imana yicana. Icatumye bakura hariya kwara kugira ngo batsindaha. Oya, kumunkuraho jewe, ariko abantu bawe bareke tumva. Ewe iyo umuntu yinjiye akakora ibyo yahamagariwe neza, abafise ivyo agira ko aravugana n'Imana. Erega yavugana n'Imana nk'umuhanuzi w'Imana ari umuntu. Erega abantu bazogutwenga Mana, sigaho. Imana ati ndigaruye.
umviriza rero Mose Imana iramubarira utumviriza rero ubu wamenye ivyo naguhaye ngomba kuguha igikorwa rero ngomba kuguha igikorwa nawe ubu sinzobibaza ngo ndakwandike uzobibaze nawe kandi ubigire nka kumwe nka bimwe naguha uzobigire kurya genda ubikore nawe Imana Mose ntiyari yabonye ingene Imana yabibaje yari devoir ikomeye ndabigereranya n'abo bantu mwebwe mwize amashure menshi mufise ibintu byinshi mwamenye iyo umuntu agiye gukora ibiharuro akabikora formule zavyo atazifashe usanga ariko arahinda agashitsi cuya cabize mu ntoki kubera iki ibiharuro ntubiboroka mu mutwe nuko bagiye baravyorosha nka biriya bitabo vya kera vya Burgo vyasaba ingene umenya formule ingene bikorwa ukazushiramwe ibiharuro ariko watahuye ivyo ari byo kuko ibiharuro utabitahuye ntubikora Mose rero abarirwa ngo genda ubikore nka bimwe nari naguhaye bisa kujya nyene ewe yari ku kibazo gikomeye arabikora kandi yarabishoboye ngo acarongera arabidugana ndaza gusoma amajambo aho hantu ngoma ndababarire hama ndaza gusoma nyarusa ndengana umviriza ucuduga ubu wari waduganye n'umuntu ariko ubu oya uzodugura umwe gusa nta n'umuntu ngomba ko muzozana n'ubu uzodugura umwe erega hamwe ku gisaka Imana yari yahamagaye Mose gusa aha mwabagabo mwicaye ngaha nti Musa bamwe twabakiriye arabadiyakoni dukuye hajya arabakirisa atanu muhamagaro baduhaye tubashima ibikorwa byiza turabasengera hanyuma banagiramwo barakura baba ba pastori baca babaha kugenda gukora ibikorwa ariko ntibigeze bapfukama ngo bature ko bafise umuhamagaro wo kurongora ishenge wo gukorera Imana none se nizo ntambara tugira kuko ntitwaje tuva hamwe Mose kuri gituru uzurumwe ubu ntaga kukuzurumwe ndagomba mbanze ngarukiraho ntarasoma ibindi ngaruke muri Matayo mwabigishwa banje mwashengero ivyo bababarira abo bantu bicaye ku ntebe ya Mose bababarira ivya Mose n'abasubirizi ba Mose ndakiriho ivyo bababarira n'ivyagezwe vya Mose bimwe vyava ku Mana muravyemera ariko ivyo bakora ntimuvyemere kubera iki kuko ivyo bavuga atari ivyo bakora muri iyi minsi rero muzotumenyera kuvyo twama ivyo tubigisha aha tugeze muri quartier sivyo dukora umuntu arakubarira ati nyaguhoraho ndagukunda warenganda ati umupastori tukagirana inama hagera ayandi masaha agacaza kuroga bigishwa hanyuma rero bigaca bigorana ntidushobora kuguhana tutarahano wakuroze Yesu avuga ati reka vyererane kugeza mu gihe c'igenya twicaye ku ntebe ya Mose yari umuntu yubahwa ntiyubahwa nabo muri Judaisme gusa abayuda baramwubaha n'abandi b'Isamariya muri kwa kwemera kwabo kw'abanyasamariya murazi ko bigeze kugabura igihugu bakakigaburamo ubwami bubiri bumwe bugatwarirwa Yudaya ubundi bugatwarirwa Isamariya abo bose baramwemera mbere n'abatari muri iryo dini bari mu idini ry'Abarabu nabo uvuze Musa baramwemera baramwubaha nk'umuprofete mukuru wa Allah Musa n'abagize amadini yandi y'ababahaye y'abaki Musa azi imbere abantu bose bo kwisi barubaha Musa nukuvuga rero abakozi b'Imana bose bagiye bakora inyuma
bicaye ku ntebe ya Mose kuko bigisha ijambo ry'Imana. Torati ya Musa niyo bigisha hariya. Mugabo rero ivyagezwe bivuga ngo vyari nk'umurezi wo kurera abantu ngo bashikane ku cari citezwe Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ngaha hantu harakome. Aha namye ndaba Musa mu ruhande rumwe yagiye gukura abantu hariya bamubona nk'umucunguzi yatumwe n'Imana, bamubona nk'umunyamategeko, nk'umuntu atwara igihugu, yatwara ihanga ry'Imana nk'umurongozi mukuru, akongera akorera Imana byose. Mose yari umuntu akomeye. Hari naho abo bavukana bagiye kumurega, Aroni na Miriyamu baja kumurega ku Mana, ati Musa ni uvugisha wenyene. Musa urumva ntibari abantu bo handiga, nta regionalisme canke ethnisme yarimwo mu gihe ca Musa. Oya, yari mukuru we na mushikiwe kandi mukuru. Aba uvugisha Mose gusa, natwe ntutuvugisha. Imana irababarira, tumve ndababarire. Mwebwe uwo nzogomba kuvugana nawe nzomwiyerekera mu nzozi canke mu kwerekwa canke mu bindi, ariko Mose suko tuzovugana imbona nkubone na Mose, niko tuvugana. Ati nivyo muvuga ndabizi, ivyo mwamurezerega ndabizi. None Imana imaze kuvuga ko yahariye umuntu, wowe uzovuga ngo ntaraharirwa? Ndabizi. Reka tubaze dusome ijambo ry'Imana, ntidusome insozi. Muri Kuvayo 24 nababariye sindasubira ku murongo wa 12 havuga ingene Imana yamuhaye ivyagezwe ngo aze kuvyigisha. Ariko nagomba dusome ahandi mu gice ca 31 ku murongo cyo Kuvayo ku murongo wa 18. Ndasoma gusa kugira ngo ivyo nababariye mwumva aho bisomwa. Uhoraho abaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri vyanditswe ko ibishinga nta, ivyo bisate vy'amabuye vyanditswe ko n'urutoke rwande rw'Imana. Niyo yari yanditse ijambo riri muri iki gitabo ntiryazanywe n'abantu, ryavuye ku Mana. Dusome mu gice ca 32 umurongo wa 15 na 16 havuga ngo Mose abonye ya masa amena vya bisate, maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise vya bisate vyompi mu minwe, biri ku bishinga ntahe vyanditswe ko impande zompi imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari bikozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorogoshowe kuri vyo zari inyandiko z'Imana. Ivyo nivyo yamenye yari yahawe. Ariko nagomba tugende dushishikare tuje hariya imbere gatoyi, ndabereka ahandi dusoma kuko ntituza gutevya. Uwovuga ivya Mose, uwovuga vyoba vyinshi. Dusome ku murongo mu gice ca 34, tubanze duheraho nyene. Uhoraho abarira Mose ati wibazira ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo ari kuri yari ku vya mbere wamenye. Ejo mu gatondo buce witeguye uzuduga umusozi Sinayi mu gatondo, urenguka imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Ntihaze hagira umuntu mudugana canke ngo hagira umuntu n'umwe aboneka kuri uwo musozi wose, kandi ntihaze hagira umukoko canke amasho birisha kuri uwo musozi. Uzoduge wenyene. Reka dusome duhereye harya ku murongo wa 27 muri ico gice nyene. Uhoraho abarira Mose tandika aya majambo
kuko isezerano nsezeranye nawe n'Abisirayeli rihagaze kuri aya majambo. Amara iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'uhoraho aho hantu, ataco kurya tamira, atanamazi anywa. Uhoraho yandika kuri ivyo bisate amajambo y'isezerano, niyo byagezwe uko ari 10. Kuri 29 Mose akayangana mu mazi. Mose amanuka uwo musozi Sinayi afise mu minwe vya bisate vyompi biriko ibishinga ntahe, kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi, kuko uwo bahora bakebukana. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi, batinya kumwegera. Nuko ahamagara Aroni n'abakuru b'ikoraniro, bagaruka kuri we. Mose ababwira amajambo. Hanyuma Abisirayeli nabo baramwegera, abashikirizwa ivyagezwe vyose vy'Uhoraho yamubariye kuri uwo musozi. Mose amaze kubibabarira yitwikira mu maso, ariko iyo yinjiye imbere y'Uhoraho ngo abonane nawe, yakura wa mwitwikiro gushitsa asohotse. Amaze gusohoka agashikiriza Abisirayeli ivyabariwe. Abisirayeli bakabona mu maso ha Mose haca ibibatsi. Mose akisubiza ko wa mwitwikiro gushitsa yongeye kwinjira ngo abonane n'Uhoraho. Aho Mose yahabwa ivyagezwe n'Uhoraho, yabihananye n'ubwiza bukomeye. Uhoraho yamuhaye ijambo, amuha n'ubwiza. Haleluya. Bamubona akayangana azanye amajambo avuye ku Mana. Bakozi b'Imana, tube twarahamagawe. Tube twarahamagawe neza. Tube twarahamagawe neza. Yesu yabariye abigishwa biwe aravuga ngo ubu ngira ngende, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Mumaze kuronka mpwemu muzoba ivyabona vyo kunshingira intare. Mbarira namwe umuntu yuzuye mpwemu yera. Mbarira namwe umuntu ariko amavuta y'Imana. Mbarira namwe umuntu ari hafi y'Imana ingene agira indimi zibiri. Ururimi rwo gusoma ivyanditswe vyera n'ururimi rwo kubesha. Kandi abantu bakamumenya bakavuga ati uyu mugabo ivyo ariko aratubarira aratubesha. Nama ndababarira ngaha n'abandi narababariye. Ndi umuntu wa mbere yari afise ubwoba igihe ninjira muri iki gikorwa. Mbonye umukozi w'Imana ariko amavuta ndavye ivyo bibiri y'imbarira, naragira ubwoba kabisa cyane ko simbone abafise imyaka bobo ingana nk'iya abavyeyi banje. Naca ndushiriza nkagira kumwubaha ko ari umuvyeyi mu buryo bw'umubiri, nkagira no kumwubaha ko ari umuvyeyi mu buryo bw'impwemu. Mugabo icyatumye ndinduka nkabona ko abantu bose ari abantu. N'umunsi umwe abantu bakuze mu vy'Imana, bakuze no mu myaka, babeshe numva. Uwo munsi babeshe numva. Andimwo nari maze kujamwoga, nazandimwo nicayemwo, babesha numva. Mugabo ndatinya kubarira umwungere wanje kuko ntitwari twajanye, yari yantumye. Azi kirazira kuvuga ibintu vy'umuntu mukuru, urahora bigaca handi. Ndahora sinamubarira. Mugabo abo banganye ubukuru baramubarira ati sha karahinze. Mbega wa wundi watuma ntaco yakubariye, ati ntaco yambariye. Mugabo wenda gutuma ariko hari ivyo utambariye. Oya, ibintu vy'iwanya abantu bakuze biravugwa se, bipfa kuvugirwa ahantu hose. Ariko ndumva ko wabimenye, no kuburi inzu mbaza warabimenye mutama, warabimenye. Ati ngira ndakuremeshe aho gira ukomere, naho babivuze uko tuzinanye nabo ntibazogenda bavyemeye nitwagira iyindi nama. Mu yindi nama bararahira barisi.
abantu bose n'abantu mugabo intebe ya Mose baguma bicaye ku ntebe ya Mose baguma abakozi b'Imana namye nkwirikirana ndaraba intebe ya Mose bayigira nka kurya kw'igitebo hari intebe bakora mu migano bayigira nk'urugage gutya hanyuma bakayigira gutya umuntu agaca apungararamwo yambaye n'ibintu vy'idini abahora baje Muramvya mwarabonye ingene bagerageje kugira intebe ya Haruwa intebe y'umukoroni ya Haruwa hariya ku Muberura kandi n'abadutwaye abaganwa n'abakina bami babakorera intebe yiteka bakayishirako iminiho bakabaterura hejuru bafise n'inkoni babatwaye nabi bagakubita mu mutwe kandi babateruye. Yesu yaradukuye ko ingogosha. Amen, 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 amen. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Ugomba vyemere canke bireke, mimi nimekombolewa kabisa. None jewe ko ndumunyamahamagariro ngowe niki ntakingowe ico mvuga gusa icomba akagatwe kanje nkazogaserukana imbere ya databuja yampamagaye no haririmbira sha nitwabona Imana tuzokayangana nitwabona Yesu tuzokayangana 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 nitwabona Imana tuzokayangana nitwabona Mose tuzokayangana nitwabona Eliya tuzokayangana nitwabona Yesu tuzokayangana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yabizanye afise ubwiza. Umunsi umwe Yesu abarira abigishwa biwe tumva aha muri mwebwe harimwo bamwe mfite yiganuke batazopfa batarabona ubwami bw'Imana. Muri mwebwe 12 harimwo abonagomwe ngomba kubanza kubahonja kubwiza. Petero na Yakobo na Yohana badugana umusozi kuri wa musozi ukayangana ahagarara hagati abakozi babaye abizigirwa mu isezerano rya kera. Mose arahagarara Eliya arahagarara Yesu ajaho barakayangana sha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naho wosigara urumwe naho muzoba babiri gasanga mwarahamagawe neza mugumaho. Sakru. Hallelujah. Umva umbereza ibiriko birashika ubujewe biranezera cyane kubera iki none ivyanditswe muri Bibiliya. Mu minsi y'iherezo hazoboneka abacokoranye. Mu minsi y'iherezo abari imbere bazosubira inyuma. Mu minsi y'iherezo abaguye bazovyuka. Mu minsi y'iherezo hazoba kureka Imana ariko wihangana agashika kw'iherezo azokira. Ni Bibiliya rega ni Bibiliya. Paulo aravuga mu cete ca 2 ca Bikorindi igice ca 3 umurongo wa ndwi
uragomba umanuka ushika hepfo gatoyi haravuga ngo ibyo byagezwe iryo jambo ry'Imana aho yari habwa Mose ryari ryahishuranywe n'ubwiza. Umviriza ngo ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira. Umva aravuga ngo ariko ubugabuzi bwa mpemu yera yasize amavuta umukozi, mpemu yera yasize amavuta ishengero, mpemu yera yasize amavuta bakijijwe, ingabire z'Imana zigakora, ubwiza bw'Imana bukagaragara. Ninde yobibuza? Haleluya, haleluya. Umva reka ubwiza bw'Imana bwongere bube kubakijijwe. Ni ngano zitaingizwa katika Hagara, bali makapi yatachomwa kwa jina la Yesu. Ube warakijijwe neza imisi ni mibi, harageze ko ingano zimburirwa mu kigega, umuguruka nawe uje hariya ku muriro. Twuname imbere y'Imana. Ube warakijijwe neza. Umva gasanga wewe wumva utarakizwa neza imisi ni mibi, gasanga wewe wumva ugendera mu bintazi imisi ni mibi, agakiza ntuzogashikanwamwo neza na so canke na so wanyu. Agakiza nagakiza gakomoka kuri Yesu Kristo, yamutumye kutugobotora mu ngoyi. Ube warakijijwe neza sha. Ewe mupasoni ndakwifuriza agakiza, ewe mukobwa ndakwifuriza agakiza, ewe musore ndakwifuriza agakiza. Ibi byose mubona bizoshira, nizi nyubako twubatse zizoshira, ariko agakiza twaronse kazotuma twatira ikirere tuduge kuba dukoye Yesu Kristo. Ivyubahiro vyo mw'isi bizoshira, ukumenyekana bizoshira, ariko ijambo twakiriye ry'ubugingo rizohoraho ibihe bidashira. Harageze ko duhagarara neza, umuntu agahagarara neza mu mwanya wiwe. Tugira dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana igira neza bukira bukongera bugaca. Urateye iteka ishengero ryawe Mana kubw'ijambo ryawe rivuzwe. Abantu bawe barumvise kandi barizeye, none ngaba baraje gufukama imbere yawe Mana. Urabatura bakuze, ndakwinginze isana aka kanya ugira icyo ukora muri uko guharira abantu Mana ibyaha byabo byose byotumye batobona ubugingo budashira. Ewe wabubasha bwo guharira, manuka uzuharira umuntu wese ariko aratura ibyaha byiwe Mana. Erega hari abantu kuvyukuri mugakiza batabona neza iyo bariko baraja. Ndakwinginze Yesu bacira inzira yo kuzoshika mu bwami bwo mwijuru. Umuntu azoshike yari uko yizeye rya zina ryawe, umuntu azorishikemo ari uko yizeye agakiza, umuntu azorishikemo ari uko yizeye amajambo yawe. Urakoze Mana kuri kugendagenda hano, harira umuntu wese afukamye hano, uri karihana mukuru muharire, atamuharuriye ikintu na kimwe azobona ubugingo budashira. Uri hano Yesu, uri hano turakumva, uri kuragendagenda mu ishengero ryawe, uri kurakora ivyiza n'ibitangaza, uri kuraharira, uri kurasubiza intege mu batendebukiwe. Birumvikana Mana kuri kurakora ivyiza n'ibitangaza. Ubihererwe icyubahiro, jambo ryawe rishishikare kuba rigwiriye rifise ubasha mu bantu bawe. Uhabwe icyubahiro muri byose, tubisenze muri rya zina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.